ndabahaye ikaze muri kino kiganiro citwa Itara nkuko nabisiguye mu kiganiro carenganye. Ni ikiganiro cerekeye ubuzima rukristo, cerekana ingene ari ubuzima bwo mu muco, kuko abakristo bitwa abana b'umuco kandi basabwa gukora ibikorwa vy'umuco. Hanyuma uyu munsi tuza kuganira kwijambo ukwihana, kuko iyo uravye neza ukuntu Bibiliya isigura ubuzima rukristo usanga vyose bihera kuri iyi ntambuko twita kwihana. Kwihana ni ijambo ry'ikirundi, ariko iyo turiko turasoma Bibiliya turazi yuko itanditswe mu kirundi ubwa mbere, yarahinduwe ishirwa mu kirundi. Rero birakenewe yuko umuntu asubira inyuma akarondera kumenya mu vy'ukuri iri jambo ryanditswe ryasigura iki, igihe ryandikwa, mbega kuri twebwe uyu munsi risigura iki, kuko nkuko tubizi ukwihana niyo ntango y'ubuzima bw'agakiza. Intango nayo yama ifise ingaruka kubiyikurikira vyose. Ijambo rero kwihana mu gifaransa ni repentance. Iyo uvuze repentance, se repentir, ni ijambo risigura kwigaya kubw'ivyo wakoze maze ugahitamwo kubiheba no guhindukira ugakora ibindi binyuranye navyo. Ijambo ryo kwihana ririmwo guhindukira, ririmwo kuva mu nzira warimwo ukayivamwo ukaja mu nzira nshasha, ririmwo gusuzugura ukuntu wari umeze, ibintu wakora maze ukabihindura ugakora ibindi bishasha wumva ko unezererewe gukora. Nkuko naremeje kubivuga, kwihana niyo ntango y'ubuzima bw'agakiza, niho vyose bihera. Hanyuma turazi yuko iyo ikintu gitanguye nabi no mu buzima bwacu mu nyuma kibamwo ingorane. Ntushobora kubaka inzu nziza ku mushinge umeze nabi. Uko umuntu atangura igikorwa birafise ukuntu bigira ingaruka kuri ico gikorwa no mu nyuma yacu. Nico gituma imbere yuko tuvuga ubuzima bwo mu gakiza birakenewe cane gose guhera ku ntango y'ubwo buzima. Reka ndabaha akarorero. Aha narimvuze yuko umuntu ashobora kubaka ku mushinge mubi kandi mu nyuma bikamuviramwo ingorane. Iyo usomye mu butumwa bwanditswe na Matayo igice c'indwi ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 23, hari amajambo yerekana ko bishobora gushika umuntu akaba mu bandi, akaba mw'ishengero, ariko ubuzima bwiwe bwubakiye ku mushinga utariwo. Kandi umuntu nk'uwo hariho igihe bizogaragara ivyiwe. Reka dusome ayo majambo. Matayo indwi kuva kuri 21 gushika kuri 23, havuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari gukora ivyo data wo mwijuru agomba. Kuri wa munsi benshi bazombwira bati mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza vyinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze ndabamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Aya majambo uyumvirije neza n'amajambo agumye, n'amajambo aremereye cane, kuko aba bantu Yesu azobabwira ko atahabazi. Ntazonavuga ngo ndabibuka, ndahwihwisha, birashoboka ko noba nabibagiye. Azobabwira ati nukubamenya sindabazi, kandi aca yongera ko ngo ndabasavye mumvireho mwankora bibimwe, mwankora biziramwe. Ariko uravye ivyo bari bavuze aba bantu, vy'ukuri ntibari abantu twokwita abapagani, ntibari abantu twovuga ngo ntibihanye, naho mu vy'ukuri ivyo bakora bitagira umushinge w'ukuri. Ngo bari abantu bavugishwa, bakavugishwa mu izina ry'Imana, naho kumbure ivyo vy'izina ry'Imana rya Yesu bavyiyitirira. Bari abantu ngo basenda amadayimoni. Abo bantu murumva ko bagaragara ko ingabire zazindi tuzibonye ku muntu uyu munsi tumwubaha. Mugabo Yesu yarahindukiye arababwira ngo nimumvireho sindabazi. Murumva rero yuko ivyo dukora vyose bitari ku mushinge w'ukuri ni mpfagusa, ntaco bizomara, tuzobimaramarana. Nico gituma ijambo ryo kwihana ari ijambo rikomeye cane, kuko ari ryo rigize umushinge w'ubuzima rukristo. N'ibikorwa vyose dukora nk'abakristo bigira insiguro bivanye n'ukuntu duhagaze mu bijanye n'imigenderanire yacu n'Imana. Iyo migenderanire nayo iba myiza iyo yubakiye ku kwihana k'ukuri. None rero kwihana kwiza ni ukwihana gufatiye ku ijambo ry'Imana rivuga, kutari ukwihana kw'amafyeri, kutari ukwihana gutumbereye inyungu kanaka. Ni ukwihana nk'uko Imana ibivuga, umuntu ntiyihane nk'uko wavyipfuza bivanye n'ivyo ashaka gushikako. None kwihana bikorwa gute? Iyo twubakiye ubuzima bwacu kw'ijambo ry'Imana tugashaka kwihana nk'uko Imana ibivuga, dusanga mu vy'ukuri kwihana k'ukuri gufatira kuri Yesu Kristo. Usomye mu vyakozwe n'intumwa igice ca 4 ku murongo wa 12,
havuga ngo nta rindi zina twahawe agakiza kabonerwamwo atari izina rya Yesu. Nta kwihana kundi kuzima gushoboka atari ukubakiye kuri Yesu. Muri ico gitabo nyene c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 2 umurongo wa 21 havuga ngo uwuzokwambaza izina rya Yesu Kristo wese azokizwa. Iyo ugiye mu Baroma igice c'10 ku murongo w'9 havuga ngo niyo wizera maze ukatura ko Yesu ari umwami kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzokizwa. Ufashe ivyo bice bitatu uza gusanga kwihana vyubakiye kuri Yesu icari n'igikorwa yakoze. Aha mu Baroma niho hamera nk'aharasobanura gato hakaja mw'idonido, haravuga ngo niwizera hanyuma ukatura. Ivyo bintu wizera hanyuma ukatura ahanini bavuga ko Yesu ari umwami, no kuvuga ko aganje, bakavuga kandi ko Imana yamuzuye. Turi mu bihe iyo muri ibi bihe tugize iminsi twibuka ivya Pasika, biroroshe kwibuka gose iri jambo ryo kuzuka. Umuntu azuka ni umuntu yapfuye. Iyo uvuze ngo ndizera ndemera ko Yesu yazutse, uba uvuze ko wemera ko yapfuye. Hanyuma uvuze ko yapfuye, haba hasigaye kumenya yishwe n'iki. Pilato igihe yamucira urubanza yaravuze yuko atacaha co kumwicisha yakoze. Mu yandi majambo, bisunze amategeko y'Abaroma, Yesu ntiyari akwiriye gupfa. Ugupfa kwiwe ntiguhagaze ku makosa yakoze, gutegerezwa guhagarara ku kindi kintu. Ico kindi kintu naco turakizi, ijambo ry'Imana rirakivuga, Yesu yapfuye kubw'ivyaha vy'abantu kugira ngo aducungure. Ni ukuvuga ko kwatura ngo Yesu yarazutse ni ukwemanga ko yadupfiriye, ni ukwemanga ko ari umucunguzi, ni ukwemanga ko ari umukiza. None rero n'aya majambo birakomeye, kwizera ko Yesu ari umwami no kwizera ko Yesu ari umukiza. Aho niho kwihana bishoboka. Muri ibi bintu rero byo kwihana twisunze izina rya Yesu, harapoperanijemwo ibintu kanaka, ari byiza ko tubivuganako kugira ngo umuntu yumve ingene tubikora mu majambo yumvikana. Icambere birasaba ko twemera ko turi abanyavyaha, ko dukeneye umucunguzi. Niho rya jambo rya Yesu yazutse nk'umukiza, yazutse nk'umucunguzi riza kudufashiriza. Jewe ndakeneye umukiza. Igituma nkeneye umukiza nuko natahuye ko ndi umunyavyaha, kandi ko ivyo vyaha vyantandukanije n'Imana, kandi ko muri uko gutandukana n'Imana atabushobozi mfise bwo gusubiza hamwe nayo. Kubera bindengeye, kubera atavyo nshoboye, ndakeneye umukiza. Umuntu yihanye ataratahura ko ari umunyavyaha, ko ivyaha vyamutandukanije n'Imana, kandi ko atanzira yo gukosora ico kintu ntatabushobozi afise, uwo ntaba yihanye. Uwo bari kwagira ibintu vy'amafyeri. Uwihana vy'ukuri nuwatahuye yuko atavyo ashoboye, maze akambaza izina rya Yesu Kristo nk'uko twabibonye mu vyakozwe n'intumwa. Umuntu yambaza, umuntu atabaza, n'umuntu aba yemera yuko adashobora kwikiza. Iyo umuntu akivuga ngo jewe ndi umuntu w'indero, ndi umuntu w'imico myiza, ndi umuntu ntataco nonona, nta bantu nkorera ikibi, mva mu muryango umeze gutya, iwacu tumeze uku, akumva ari umuntu mwiza, atari umunyavyaha, adakeneye umukiza, uwo ntiyaba haragera ko yihana. Uwihana vy'ukuri nuwuza atakamba ataritse amaboko, kuko yatahuye yuko Imana itamutabaye ubwiwe buzoba buheze, kandi urubanza rw'Imana ntazoshobora kuruva imbere. Hanyuma rero muri uku kwihana harimo amajambo birakomeye twamaze kuvuganako. Kwemanga ko Yesu Kristo ari umwami, ni ukuvuga iyo wemeye umuntu ko ari umwami, uba wemeye kuba munsi y'ububasha bwiwe. Hariho ijambo ryo kwirekurira munsi y'ububasha bw'Imana, kwemera Imana ikaganza ubuzima bwawe. Aha hantu harakomeye cyane, kuko iyo umuntu avuze ngo arakijijwe, ariko ubuzima bwiwe ntaburekurire munsi y'ububasha bw'Imana, ngo yirekurire munsi y'ukuganza kwayo, bituma mu nyuma abaho nk'umuntu w'umugarariji, gutyo ntashobore kubaho nk'umwana w'umuco, canke akabaho nk'umwana w'umuco muri bimwe, ageze mu bindi akabaho nk'umwana w'umwijima. Nico gituma ari vyiza cyane yuko umushinge wacu umumeze neza, kuko mu kwihana harimo no kwishira munsi y'ububasha bw'Imana biciye mu kwatura ko Yesu ari umwami. Umwami ni uganza, kandi umwami aratandukanye n'umuperezida. Umuperezida muri iyi myaka yacu n'intwaro zubakiye ku gushaka kw'abanyagihugu, bimwe bita za demokrasi, hariho izindi nzego zigabanya ububasha bwiwe, zishobora no kumuvuguruza bivanye n'ivyo bintu ariko arakora canke ariko aravuga, n'ivyo amategeko abivugako. Ariko mu ntwaro ya cami
muri iki gihe aya majambo yandikwa, umwami si umuntu avuguruzwa. Yesu si uwuganza wo guhaririza, wo kugerageza guhindukiza uko dushaka, ni uwuganza duhamagarirwa kumvira. Ijambo rya kabiri ni rimwe ry'umukiza, kwatura ko Yesu yazutse kuko yapfuye kuko yazize ibyaha byacu, yabizize kuko yari umucunguzi wacu, yari yaje ari we wa mwagazi w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo mwagazi nawo wategerezwa kubagwa, amaraso yabo agaseseka kugira ngo ube ikimazi gikuraho ibyaha by'abatanze ico kimazi nyene. Yesu ntiyapfuye urupfu rusanzwe, Yesu ntiyiyahuye, Yesu ntiyazize amakosa yiwe, Yesu yapfuye kubera ibyaha byacu. Kwakira iryo jambo bisigura ko wemera ko atahandi hantu ushobora gukirizwa, ushobora kwakirira agakiza, ushobora gusubiriza hamwe n'Imana atari muri Yesu Kristo. Tukiri ngaha nyene rero nashaka kuganira n'abamaze kwihana kugira ngo ndabasabe gusubira inyuma gato, twiyumvire mbega ukwihana kwanje kwagenze gute. Hari igihe umuntu yihana akiri umwana muto agasubiramwo amajambo bamubariye, buhoro buhoro akazoja arayatahura uko atera aje imbere mu buryo bw'imyaka n'ubushobozi bwo gutahura. Hari n'igihe umuntu yihana akuze ariko akihana mu bihe vy'ibishobisho vyinshi n'amajambo menshi n'urwamo rwinshi, ugasanga ntiyaronse umwanya wo kwiyumvira atekanye ayo majambo ariko arasubiramwo uburemerezi bwayo n'insiguro zayo. Ariko iyo bija hose, nimba warihanye, Imana yarakwakiriye. Nimba warihanye vy'ukuri n'umutima ubikunze, Imana yarakwakiriye. Ici gusaba uyu munsi, igikenewe uyu munsi, nuko usubira inyuma ukaraba mu kwihana kwawe, mbega iri jambo ry'ukwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, kumwakira nk'agakiza kanje, atariho noba ngowe, atayindi nzira n'imwe ishoboka, mbega ndatahura uburemerezi bwaryo. Mbega iri jambo rivuga ko Yesu ari umwami, nararihaye agaciro mu buzima bwanje, ndamubona nk'umwami canke ndamubona nk'umuntu nshobora guhindukiza uko nshatse, nshobora kubwira ivyo nipfuza agategerezwa kubikora nk'uko ndavyipfuza, canke niyumva ko ndi munsi y'ububasha bw'umwami ategerezwa kuntegeka. Ndifuza ko aha hantu tuhafatira akanya tukisengera kugira ngo vy'ukuri twubakire ku mushinge mwiza. Mu kurangiza rero, mwibuke ko duhamagarirwa kuba abana b'umuco. Abana b'umuco bubakira ku mushinge w'agakiza gafatiye ku kwihana k'ukuri. Iyo ukwihana kutagenze neza, ntushobora kuba umwana w'umuco mu nyuma. Ivyo tuzobigarukako mu bindi vyigwa. Muri kano kanya reka tugarukirize hano, ndangize ndabakengurukira, ndabasabira umugisha w'Imana, ndanabahamagarira kubana nanje mu cigwa kizokurikira. Imana ibahezagire.